je nta sene nimwe iba muri filime nashobora gukina ndashobora gukina yego singize ntinya umuntu n'umwe kuko umuntu wese arafite ikintu bamuvugaho abo umuntu asenga abe n'umuntu adasenga bose barabavuga yego rero kubw'ibyo je sintinya abantu amazi bikena ashobora kubuza umuvomye kuvoma jewe cyambere cyo icyambere no kumugabo yamanje kubinyemerera yamanje kumutaho nkora ivyo nzi agakora nkakora ivyazi ico gituma nashaka gutinya mu bisanzwe muri umwuga tuko turakina nka twebwe turi abantu baba mama batubona nk'indaya icyambere cyo urenganye ngo vujya n'indaya ngo iki niki ngo ujye umugore arongo ngo n'indaya umugabo abazi neza yuko ntari indaya icyambere cyo mbere yo ko dushutinga icyambere hari director akaba hari umukameramani n'abandi bantu benshi babengaho nimba ari sene yo kuryama mu gitanda ntibisigura ngo twaciye turyamana kuko kameramani yari imbere yanje n'umudirecteur ngaho n'abandi turi kumwe bose bari ngaho bisigura rero ko je mba naryamanye ubwanjye je kubganje ku giti kiwanje mu tubayi wanje ndazi neza yuko atakibazo na kimwe ari keshi jewe yo ngiye muri shoot keshi ndakunda kugenda njanye n'abana banje ntabereka ivyo ndiko ndakora iyo umwana atagiye ku ishuri ugasanga turi muri shoot umunsi atagiye ku ishuri keshi ndamujana kandi niyo film isohotse ndayizana muhira nkayibereka na papa wabo ari ngaho nkabafasha kubasigurira neza ko ari ibintu tuba turiko turakora kugira ngo tubashe kuronka ubuzima kugira tubeho abana banje baramaze kubitahura si bato ego hari abakiri bato mugabo nabo nyene ukunda babone batigeze kubitahura mu misizi abisumbuyeho gato bose bamaze gutahura yuko ari umwuga ari akazi mba ndiko ndakora aho nta kibazo mfise ku bana banje n'umugabo wanje n'umuryango wanje bose barabizi nta kibazo Hello bakunzi wa Roy TV mumeze gute aho mwerereye mumeze neza kuri muri kumwe na Tasha Oda behind the camera muri kumwe na Alfred n'umukameramani abikora neza cyane hama uno munsi isimo kubazanira bamwe mu bakinyi b'amafilme kandi ikirenze ko ububatse twagomba tubabaze bimwe tube turatera inkuru bimwe mu bijanye n'ubuzima busanzwe nene ibibazo byinshi nyene mwese mushaka kuba mufise uno munsi twajenga kugira tugira iki tubitorere umuti so reka tubaye ikaze kuri Micro za Roy TV karibu cyane murakoze cyane okay ramutse abakunzi ba Roy TV wongere abakunzi ba Roy TV turabaramukije cyane ku mazina yanjye nitwa Niyonzima Francine ndi umumama kandi ndubatse okay amazina yanje nitwa Mukandayamba Alice so banyihanganire mvuka kure kubera iryo zina rya Mukandayamba nyene amanda aramukije abakunzi ba Roy TV mutagiwe hama nawe urubatse yes ndubatse okay so murakoze reka duhere kuri Alice nyene Alice ninde Alice ndo mumama okay bashaka kumenya Alice ninde Alice ari muhira kundiki Alice donc mu bisanzwe Alice ninde umva babwira ibintu bikeya kuri Alice Alice ndi muhira Jendo umuntu nkunda kujya kwanza nkunda gufungura Sose ndi muhira naho mba ndi mu gitanda ndafise agatebe nashize keke pare ku gitanda kaba kari mu gitoki no mwishaza kwanda bikunda ibyo bintu cyane mwanya rero wose mba ndiko ndafungura umva nta munota wese ndiko ndafungura iyo ndi muhira amano no gucatinga nyine ndakunda telefone cyane Alice ni mama ameze gute n'umama ameze gute ku bana biwe Alice ni mama akunda abana biwe akunda n'umufasha wiwe ego uri umuntu ukunda gutera kuburaganiriza abana hari abamama bari bize oya Jesse ndi bize kwanda akunda abana banje cyane cyo gituma kenshi nirirwa muhira kugira mbabe hafi mu kuko bya misi yose murakoze cyane hama ku bana banje ndi umumama akunda abana banje cyane gusa simfise amahirwe yuko abana banje babiri tubana biga ruguru biga Gitega ariko ndi kumwe n'akabebe gafise amezi 5 ndi muhira ngoma ndiko ndagakinisha mba numva shaka kuguma gatwenga dutamba nyene numva ndi muhira isuku nkitwareka kwa kana kanje nyene urumva bebe wanje ko afise isuku okay none okay twari tubajije ati wewe uri muhira unutwe dukorwa ukunda gukora muhira ibiri muhira umva nyene umudamu ari muhira nawe uravyumva ntegerezwa kuba ndi amasuku nkabona ko ibintu byanje bipanze neza nkunda isuku cyane icyambere na mbere cyo muri saro iwanje ntasanze ibintu bipanze neza n'ubusanzwe harashye uvyumva nawe sinihangana rero nanje ndabikunda bindi mu maraso naho ikintu umuntu noba mbona atari karagikora ntegerezwa kucikorera so wewe nk'umumama
ikintu kijanye na filme wagitanguye ryari ni ryari watanguye kumenya ko ufise impano yo gukina movie cyo bita filme murakoze cyane hama je gukunda filme nakunda kuri YouTube cyane hama ndiko ndarorera abakinyi ba filme abahani iwacu mu Burundi mu Rwanda cyane cyane ikintu catumye kinzamo kugira nkunde filme na bahora bakunda kutwigisha ngo dukunda ivya hano iwacu nivyo birakwiye ko dukunda ivya hano iwacu je natanguye gukunda filme ndavye amafilme yo mu Rwanda cyane niyo yatumye ndaba amafilme haraba mama navuga ibi birabaho ko mama bakina amafilme sinavyumva kuko muri filme uriko uravyumviriza bavuga ibintu byinshi bitandukanye ariko ndavye wa mama nkavuga none ko naba mama bikinda kandi mbona bavyifatamwe neza hama numva ndabikunze ndagerageza guhododora hirya no hino harabo banyemerera harabanyankira harabo numva bambwiye ibintu birebire ariko nkumva ko ndavyumvamwe mu maraso mbega ubusi wa mbere uvuga ati jewe ndabizi nicimvire catanguye wowe no mu bwenge bwawe umusi wa mbere uvuga ati jewe ndahisemwo gukina movie ifilme donc urafise umufasha wawe biba mwamwita umufasha n'umufasha donc ico cyumviro wagishikirije carakoroheye kubwira umufasha wawe ko ati jewe n'ukuri ndagiye gukina film ikintu cyari coroshe kugira ubwire umufasha wawe ko ugiye gukina film murakoze cyane hama ibintu vyose biva mu mwumvikana naravyumvise mu bwanje kandi nawe ubwo turi muri saro arakunda kubona ko mba ndi kuri YouTube hama ndiko namubwira ashaka kuraba filme z'abanaka ntanguye filme y'umuntu jewe ndayiruhuka rukihetse yose nama ndiko ndayikurikirana mbanza umunsi sohokera nisa akama bibona ko ari yo ndiko nkama turiko turabiganira muri kumwe ambwa filme ndazikunda cyane numva ndabikunda numva mengo nogenda nyene urumva bivana n'ukuntu mwumvikana hama ndiko ndayimusigurira hama arandekura murakoze jewe kuva kera natanga kumenya ko mfise impano gukina filme niga mu mwaka gatatu twazeme primaire navyiyumvamo imisi yose ariko twakiriye udutheatre kera kwa jewe mu mashuri y'intango nize mu Rwanda hajya nkadukina abona imisi yose kwishinda dukinye mbaye wa mbere gushika naho ngera ku rwego rw'intara nkabona abantu bose bambwiye ati uyu mwana azogira impano yo gukina filime ibyo bimbamo maze kuronka umufasha ndamubwira ati naho ntwaye ndi umusani uri umusitari nje ndatwika kazi ubwo nabebi basi ukaba rero umugabo wanje akaba umukozi w'Imana arambwira ati mbona bitazakubangamira umbarire ubona bizokubangamira umbarire cyangwa ati nta kibazo kari ibintu biri muri wewe ushaka kubikubuza wewe bandanye bonne chance niho nabandanje ko turabana tubyaranye umwana wa mbere njya muri filime ya mbere iyo filime ya mbere mugabo nayikiranye n'umuganda Tagarubayiza iyo filime ya mbere turayikina filime irasohoka maze gusohoka aho nyene nshansama inda y'umwana agira kabiri bica biranka ko mbandanya nkina filime kwa maze kubyara abana babiri mbona mengo byanduhishije ukuntu no kurera abana no kujya gukora byose mu numva birangoye ndagumuko muri 2015 none asubiye kongera kubona umuntu mpamagaye avuga ati ngo dukorane filime ndagenda filime ndayikoze bayishira kuri channel ya YouTube muri cyane mbona muri commentaire nyinshi abantu banditse bavuga ati Alice yazi gukina afite impano tiyoronka umuntu amuba hafi nimesha kugenda neza basi filime ndayibamo mu nyuma naho nyensha samiyindinda bice biranka ko mbanda kongera gukina filime kandi umufasha yashaya basi kwanje ego hama rero muri 2019 ndasubira ndashootinga filime yanje ya mbere nyene ku giti kiwanje filime ndayishootinze naho nyene ndayishira kuri YouTube yitwa gute filime yiwawe bayitaga umwasi w'urukundo haciye iminsi bahakinga channel yandi naho bamaze kwihakinga mugabo bayihakinze maze gushika kuri views nyinshi n'aba subscribers benshi cyane umva ndacitse intege ukunda avuga mbega mana bizobandanya gute muri iyi minsi rero niho nari muhira cyane umva barampamagaye ntingo nga muri Mapesa Media barakena bakinyi ba filime niko kuza ngaha gushika no musi rero umugabo wanje arabizi neza ko ndi muri umugabo filime ego ndibaza katabirebire ko bije nawe so we twavyumvise yuko imbere yuko uja gukina movie warabwiye umugabo wanje ati nje ndi rutwitsi donc urumva yuko gukina movie cyari gutuma wewe n'uwo mugabo wawe mutabana iyo kubwira yuko ati je vraiment ibintu vya movie noke ndabizi sinzi ko muri babandi ko inkundo ziratandukanye muri babandi mwatanguye urugendo rwanyu mukundana urumva yuko ko umugabo wawe ari umukozi w'Imana akavuga ati je ko ndi n'umukozi w'Imana ivyo bintu uri kuravuga vya rutwitsi nta nivyo mba ndiko ndumva so iyo kubwira ati je nibikunda
wowe tubwire turafise amakenga yo kumenya yuko vyaca vyanka yuko mubana cyane. Urakoze ico gihe kwa twari tutarabana yambuza ati basha jewe umuntu akina filime sija kubana nawe ico gihe sine kubana nawe ego umva ati rero jewe ndavyemeza neza ndabizi yuko asha uno munsi simba ndi mama nde mama Aneti mama nde mama Aneti ni hatari okay so turabona yuko mu bintu bijanye na movie niye ntambamye ugitangura movie yagushikiye nikiye kintu cagushikiye ugitangura movie cyari kiboneka nk'ico guca intege ariko kitigeze kiguca intege kubera cyari ikintu cyari muri wewe urumva ko ari ikintu cyari gutuma ugira iki usambura urugo wowe mbwira ico kintu cyari nyimba atari banga ariko utubwira ico kintu wumva ati iki kintu kweri cyari kigoye ariko ikigeze kinci intege ikintu cyambere cyanciye intege ntabwo kuboneka muri filime ya mbere ariko twahura n'abantu tugahura n'aba director muri film ugasanga birashitse n'amamugiye gushutingira hano kure ugasanga hajamo kugusaba nawe urabyumva gusaba ikinyene erega yasaba amafaranga yasabiki nawe urabyumva gukusha nawe urabyumva nyene urumva abatazi gukusha umenye yuko gukusha nukurangura imibano yabubakanye yes nk'imibonano mpuzabitsina basi ndabivuge mu kirundi nibaza mu mbabare mugabo wese kuko bari ikintu cyumvikana iyo uvuze gukusha ni mu gifaransa iyo uvuze yes ari kirundi ni hatari abakunzi ba TV bambabare kubivuga uko nyene wese kubora oya kubivuga nyene ego mu nyuma nacitse intege cyane maze guhura n'umuntu ambwiye ko ibyo bintu byoba cyandamana sinzi ukuntu nzobibandanya mbona afise umugabo ndavuga mbega mana abakinyi ba filime bose byo bimeze uko canke ndavuga cyabyo bise byo babishike jeje nyene abandi ntibyama bibashikira ndabaza abandi bakinyi batanguye bwa mbere bamwe bakambwira ati haraho uzogera bikaba hari n'ahandi uzogera ugasanga nta kibazo ugasanga uye n'umuntu mwiza kandi ukazotera imbere ati ntucike intege cyangwa umukongo n'ahandi nyene hari n'ahandi nagiye ngenda uko nyene nsanga mbisanga yuko nyene ko gushika no musi ndashima Imana muri Mapesa Media filime ya mbere amaze kubonekamo sindigenda bibwirwa abadirector bo bahangaha muri a partir yiwawe ugitangura gukina movie ikiye kibazo cari nk'intambamye cari gutuma utabandanya ariko kitigeze kiguca intege wacace gituma ahubwo urushirizaho uvuga ati je vraiment asha simpeba murakoze cyane hama jewe kuva ntanguye natanguriye hamwe muri Mapesa Media kwanza natanguriye mu Ngaruka TV hama ncanza muri Mapesa Media kuva ntanguye jewe ntaco navuga ko intambamye nahuye nayo oya no ubesha okay nyimba atari banga niki kintu catumye uva muri nimbe wavuze ko arinde Ngaruka TV oya sinayivuyemo Ngaruka TV nayo ubu nuko turi muri Mapesa Media turiko dukorera uwundi muntu ariko Ngaruka TV nayo ni yo iwacu dusanzwe dukorera ariko ubu bisa nibiri umva bisigura yuko wewe uri mu migwi ibiri itandukanye okay rero umva ndi ntuze muri mu Ngaruka TV nta kibazo nigeze nkora kandi nje no muri Mapesa Media filime ya mbere natanguye gukora ni ituntu nagendagira twitugorane nuko nkarore bampaye yari yo guteranya abantu bakundana rero mu bagenzi amatelefone baranterefonye yarore waguhaye siyo ujye n'umutima mubi ivyo bintu giyemwo urumva iyo niyo ntambamye nagize ariko nkababwira ati nakazi sikomeze muranzi hari commentaire banditse ngo uyo no mu kibano cibarago ngo abana baragowe ngo kuko ngo urabona ko ari gateranya ngo ngasha ni hatari nanje nkabanzi nta mubanye dufitanye ikibazo nomwe nkabasigurira nkababwira ati nukuri siko ndi muranzi iyo niyo ngorane nagize gato okay muri movie abantu benshi hari abakina nko kwinezereza wowe a partir yiwawe hari abakina nko kwinezereza hari nk'abakina nko nk'akazi none a partir yiwawe ukubikina gute kubera ubikunda kugira uje muri movie ndemeza neza yuko wagiye kubera ubikunda kandi kubera impano yawe none ni kubera ubikunda nyene canke gushika kuri no mwanya wewe ubikina nk'akazi murakoze cyane nagiye mu vy'amasinema kubera ndabikunda
ariko muri uno mwanya ndabifata nk'akazi kanje nk'akazi ka misi yose nakafise akazi jewe muri uno mwanya akazi mfise na ka film ndabirimwo nk'akazi kanje sindimo kwinezereza. Okay, nimba atari banga amafaranga ya mbere ya filme donc ntutubwe sinzi ko watubwira igitigiri ariko filme iramaze kuguha amafaranga agera ku ruhe rugero basi akantu mbajije karagoye ariko amafaranga ni banga ryanje ariko mu gihe ndabitanguye amafaranga ndayaronka buri kwezi kandi sinidoga. Yego uti rero wewe ati murabona yuko jewe n'ukuri n'ifaranga nsa naryo rumva donc birumvikana sawa. Akandi kabazo ni ihe sene nakazi urabitahura ako kandi akazi kose novuga yuko atavyera ngo de niye sene wewe baguhaye ko hari amasene menshi, hari amasene ukinye mu filme urumva nkiyo yindi baronse commentaire nyinshi zitandukanye. Nihe sene woguha mu filme yo kugora gukina? Murakaza cyane jewe sene mpora niyumvisha urazi abantu turatandukanye hariho sene jewe numva ntokina sene yo kuryama mu gitanda numva ko nta nashobora nivyo numva nakazi kanje ndagakora ndagakunze mugabo ndumva ko mengo sene yo kuryama mu gitanda iyo nta nashobora. Sawa birashitse turazi yuko filme mu bisanzwe niki umukinyi wa filme sinzi ukuntu no mugereranya ariko mu bisanzwe arahambaye kubera ikintu umuntu akina ibintu vyigisha abantu none nk'abarya abantu bakinye mu ntango kuko wewe ndazi sinzi aho ubifuza kugera ariko hari abantu bakina kwanza ifilme igatangura ari umumaraya urumva ariko ikarangira ari inyigisho kuri biriya bintu yahora akina. None wewe urimvisha neza yuko hajya ahantu wifuza gushika mu buzima bwawe habuzwe nako gasene haba hari abantu bose mu nzu ndavyibaza nuko atavyonzi neza ntarabibona ariko nibaza yuko haba hari abantu. None nikiye kintu wumva vraiment cotuma tije yo sene sindayishaka nyimba ari nakazoza kanje nyimba ari n'indoto nyinshi cyane nifuza mu buzima bwanje sinoyikora bivanye n'iyo sene? Urumva iyo sene mu bisanzwe simbi nuko nyene abakinyi ba filme twitwa kwishi twitwa gutandukanye hari no mu bisanzwe nabivuze uko hari no ukubona wakinye rore yo kuryama mu kamengo waguye muri caca ariko siko bibabiri hari bagenda muri iyo sene baba bambaye hariyo biba ari ibintu bisanzwe ariko urumva jewe nk'ubwanje ukuntu numva mu mutima wanje mba numva mengo sinoyikora ariko ku ndoto zanje sishaka kugarukira ngaha shaka kugera kure cyane bizoshika ngira ngo ndabimenyere sinzi sange no kuyikora. Okay wowe uvuga ati urumva mba numva mengo uba wumva umenga ntiwobikora ariko ndizera neza ni kubera yuko utinya ngo abantu bavuga uko ariko none tugeze muri kino gihe okay muri kino kinjana aho umuntu wese ajya kutwe yakoreye akazi kawe kakubeshaho na umva ni kuba wizeye. None ajye amajambo y'umuntu ahava akubwira nka wewe koje neza ndemeza yuko iyo filme woyikina bivanye nuko uvuga ati abantu bomvuga nabi abantu bogira iki ariko na wewe ubufise target yawe yo kugira iki yo gucungira iki imitima ya benshi kuko urakina filme ubugiye kugira ugira iki wigisha abandi bantu. None wewe uvuga ati nikiye gihe uvuga ati jewe vraiment muri kino gihe ndashaka gukora ikintu kanaka ntacyo nzi neza ariko ndabona mu myaka ingahe vraiment iyo sene ndashaka kubikina? Urakaza cyane hama mu kazi ntukora utinya ngo uravugwa ngo baraza kumvuga nabikubwiye ni kubwiwanje mu mutima wanje sinzi ngira hari ikintu uba wumva uzoteba ugakora n'igihe uba wumva muri uwo mwanya mengo ntaco wokora ariko nawe ubundi uvuze ngo mu kazi ngo utinya umuntu akuvuga nta kintu kimwe woshikako kuko aha kwisi utitare kwibuye barakuvuga ugigitumbura cyawe barakuvuga ngo nakagera ari igitumbura mu nzira rero nta gukora umuntu atinya uruvuga. Bikoze cyane je nta sene nimwe iba muri filime ndashaka gukina donc wowe isene zose zishoboka bashaka kuzikina kubera urazi
aho ugira iki aho ushaka gushika. So wewe mu bidukiki basi mu bantu badukikije nyene basi mu bantu donc nikiye kintu catumye wumva yuko sene zose atasene nimwe kunanira kandi tuzi yuko abantu benshi hari ibintu byinshi badashobora gukora kubera bavuga ati abantu bashaka kutuvuga ni experience watahuye ku buryo uvuga ati je mbaye ubuzima bwanje shobora gukora ibintu kubera nzi yuko nubundi atari bibi ndashobora kubikora kandi ntaco bimbuza kubera je ndafise ahantu ngoma ngira iki ngomba kugera tubwire iyo motivation wayikuye he kushobora kuvuga ati jewe isene zose shobora kuzikora. Nakoze cyane. Yeah. Jewe icambere cyo nkimara kumenya ko ufise uyu impano n'uyu mwuga. Singize ntinya umuntu n'umwe. Kuko umuntu wese arafise ikintu bamuvugaho. Abo umuntu asenga abe n'umuntu adasenga bose barabavuga. Ego. Rero kubw'ibyo je sintinya abantu. Amazi bikena ashobora kubuza umuvomye kuvoma. Jewe icambere cyo icambere no kumugabo yamanje kubinyemerera. Yamanje kugutaho. Nkora ivyo nzi nkakora ivyazi. Ico gituma nashaka gutinya. Mu bisanzwe muri umwuga tuko turakina nka twebwe turi abantu b'abamama batubona nk'indaya. Icambere cyo urenganye ngo vujya n'indaya ngo iki niki ngo ujya umugore arongo ngo n'indaya. Umugabo abazi neza yuko ntari indaya. Icambere cyo mbere yo ko dushutinga icambere hari director akaba hari umukameramani n'abandi bantu benshi babengaho. Nimba ari sene yo kuryama mu gitanda. Ntibisigura ngo twaciye turyamana kuko kameramani yari imbere yanje n'umudirector ari ngaho n'abandi turi kumwe bose bari ngaho. Bisigura rero ko je mba naryamanye ubwanjye jewe kubwanje ku giti kiwanje mutima wanje ndazi neza yuko atakibazo na kimwe ari kuko umuntu wese aba proud y'ubuzima bwiwe je ndi proud n'ubuzima bwanje. Yumva rero shaka gutinya umuntu n'umwe shaka gutinya nzokwama nkora ibihe byose vraiment gushika nkwiza imyaka 100 ati nta kintu kizogira iki nta kintu kizomuhagarika azokora. So nikihe kintu wohanura kuba mama bariko baratinya kuja muri movie kubera bafise iyo mpano ariko batinya kubera bavuga ati umuntu kanaka azomvuga umuntu kanaka bizogenda gute bizogenda kwanza. Ikindi kibazo tutarashika ngaho wewe wateguye gute abana bawe nk'ubu dufate hariyo zya sene usanga wewe uri kurasomana abana bawe baracari bato okay abana bawe baracari batoya donc bo ubishobora gute kujera ubuzima bwa filme n'ubuzima busanzwe two dufatira ku bana bawe. Abana bawe ndazi nta muvyeyi n'umwe yifuza akazoza k'abana kabi. So wowe a partir yawe ubijira gute kurajya amasene dushobora kubona abantu y'amasene abantu bakuvuga ko nabi ariko wewe ubuzi yuko je ndiko ndakora akazi kandi nta kintu kibindi. Keshi jewe yo ngiye muri shuti keshi ndakunda kugenda njanye n'abana banje nkabereka ivyo ndiko ndakora. Iyo umwana atagiye ku ishuri ugasanga turi muri shuti umunsi atagiye ku ishuri keshi ndamujana kandi niyo film isohotse ndayizana muhira nkayibereka na papa wabari ngaho nkabafasha kubasigurira neza ko ari ibintu tuba turiko turakora kugira ngo tubashe kuronka ubuzima kugira tubeho. Abana banje baramaze kubitahura si bato ego hari abakiri bato umugabo nabo nyene ukunda babone batigeze kubitahura mu misizi abisumbuyeho gato bose bamaze gutahura yuko ari umwuga ari akazi mba ndiko ndakora. Aho nta kibazo mfise ku bana banje n'umugabo wanje n'umuryango wanje bose barabizi nta kibazo na kimwe mfise. Uti wewe ni Amina jewe bashi okay cyo dusubira hahandi nyene wohanura gute kuri bajya abantu babona yuko gukina filme ari ibintu usanga bidashimishije ari ibintu ugiye muri film ubugiye kuba indaya ubugiye gukora iki wowe rero bahe umuco we wabishitsemwe ko wavuga ati mwenge w'inzu umenywa na nyenewo. So wewe bahe umuco wabwira ati twege muri filme ati cinjire harinjirwa. So bahe donc aka motivation gato basi kuvyo watahuye kujanye na movie. Rakoze je no hamagarira aba mama bose bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari nyuma y'igihugu cyabo. Umuntu wese azika afise umwuga wo gukina filime naze nareke gutinya kuko nta muntu n'umwe atavugwa naho bari mu nzu hose barabavuga kuko umuntu asohotse umuntu atiza kuvuga nakati yasohotse yambaye nabi byagenze kunukunuko eka n'uri mu nzu bavuga ati none yareka akora yiki areka araroga n'indiri mu nda barayivuga batavuga yuko kumwe n'indiri mwe barayivuga umuntu amaze kubayifisa. Cyo gituma renda hamagara abantu bose bafise umwuga bafise imana gukina filime nibaze nta kibazo na kimwe gihari. Ibibazo nabyo bazogenda bahura nabyo bazobyihangana nkuko natwe twavyihanganiye ego bose nibaze ni bareke gutinya abapapa ba mama n'abapapa bakuze turabakeneye muri umwuga filime kuko benshi bariko baratinya arabakavuga ati je mu myaka 30 kujya mu bintu bya filime ubwo nta kibazo ahubwo bose turabaye kazi nibaze bakore neza biradufasha bikatunya n'imiryango. Mbere yuko duheza ndasabye
abantu bose bazokurikira kino kiganiro turasabye baze kuri channel yacu ya Mapesa Media ba subscribing ba sharing kugira ngo ibiganiro byose amafilime yacu yose azabashikire abarundi abanyarwanda abatanzania n'abakongomani bose turaruhaye ikaze bari kamwe muri Mapesa Media hameze neza tuma tunakina filime nziza filime z'urukundo filime zigisha umva babantu batagira urukundo baze birabira muri Mapesa Media bamenye urukundo icarico baba mama babuze umunezero mu rugo baze muri Mapesa Media birabira urukundo kundi urukundo rumeze kundi urukundo ruhagaze nizo filime turiko turabaha ibintu bimeze neza ama ntibagiye nabo abakunzi ba Roy TV nabo nyene basabye abakunzi ba Mapesa Media baje kuri channel ya Roy Media ba subscribing naho nyene banasharinga kugira ngo ibintu biganiro bishike ku bantu benshi bakore subscribe na comment ni basharinga umuntu yumvise kino kiganiro atawe ntatwebwe so turabakunda cyane we love you so much so reka dusubire kandi duhure hamana ni kubashimira ku bantu badukurikiranye mu kiganiro cacu tugiye kuza turabashikiriza abantu batandukanye kugira mwumva ati kuri no kote ku bantu bari bafite ibibazo kuba mama bakira amafilime mwabonye yuko barahari kandi n'abamama basa neza bazi ivyo barimwo kandi atakibazo na kimwe bafise ahubwo mwege muriko murabatera ibibazo ico mwobafasha no kugira iki no kubasupportinga mukagira iki mukabatera intege kubera ko turaraba muri filme yo mu Burundi nayo nyene ikija mu Burundi gwego ariko ni kubera yuko bamye bariko barabitahura yuko ari akazi mu bindi bihugu turabona bageze kure cyane abamama ababibi n'abafise imyaka ijana bose ati muri Mapesa film barabake Mapesa Media barabakeneye cyane umukorane ibintu bimeze neza cyane kandi barabijeje yuko mubakore subscribe share and comment kugira ivyo ibintu byabo byose bigiye kuza birashika muri Mapesa Media muze murabikurikirana barabizi yuko bazobabera umugisha kandi nabo muzogira iki muzobabera umugisha so mushikare mudukurikirana muri Roy TV mukore subscribe share and comment atawewe ntatwebwe so turabakunda cyane ciao ciao